muraze neza ikiganiro nisanzure ndabizi ko mwageruka kera kandi mwari mugikumbuye na jana ndaba kumbuye cyane Arlena nene Arleshu arabayambiriye cyane gose rero muti isanzure bimeze gute isanzure ni jewe nzo wampari ariko hari nundi muntu mwigeme point d'interrogation ko sinamuvuga agiye kwivuga ayo ndangana mwakire mu kiganiro tuzoba dukorana muri sanzure ariko anatubwiye nivyo tugiye kuganira ko no munsi kaze mu kiganiro mwigeme mufasoni mukenyezi turimo twari mukenyezi dada ego mustomi umumome rero yitwa irakoze Ange Negrita cyangwa nene ku bantu benshi bakunda mama we nene cyangwa imbo nene nko kimwe n'ikiganiro isanzure muko mwabyumvise tugiye kuza turakorana n'umundi mumome kandi Hariho ego cyane tuzoza turisanzirira hamwe ku byimviro bitandukanye muti rero uno munsi bimeze gute kamanze kwanza ndabahaye ikaze bakunzi biganiro isanzure na cyane mushanze mushikirizwa kumbonesha kure BNP TV rero twashimye ko turaganira mu bwisanzure ariko kandi muri pasoni ibyiyumviro bitandukanye uno munsi twashimye kuganira ku cyiyumviro kivuga ku kiti mbega imbere yo kuja kubaka umuntu yoba akwiye kuganira na mugenzi we cyangwa wabagiye gufatanya urugendo rwo kubaka ibijanye n'amabanga mpuzabitsina birakenewe cyangwa bikenewe iyo umuntu yamaze kubaka ibyo bintu byose turaza kubica hirya no hino kugira ngo dutore inyinshi y'ibibazo bimwe abantu basanzwe bubatse cyangwa abantu bagiye kubaka basanzwe bafise mbega kubaza umukenyezi cyangwa kubaza umushinga ntayo ati tugire gutya kugira numve ko ndyohewe cyangwa satisfied cyangwa satisfait bivanye n'igitsina wese abafise byogenda gute tubikore gute ibyo bintu byose turaza kubironkera inyishamwe n'umutumire wacu tugiye kubereka bukanyanire nini mana ariyo musanzwe muzi neza ko asanzwe atanga inyigisho zingo n'imiryango kubijanye no gukora cyangwa n'amabanga yabubatse nini mana ariyo mumeze neza amahoro ndashima namwe ni sawa yego waramutse n'abakunzi ba BNP kandi bisanzure yego mwese niba ndabaza nabona ko meze neza je ku ruhande rwanje ni sawa sinzi ko uwo mwegeranye nabyo nawe nyine atidoga isije yino munsi umuntu batameze neza ho hababi ego disije meze neza cyane n'icyumviro kimeze neza kubijanye n'ubuzima bwa misi yose kubijanye n'amabanga yabubatse ku kibazo cyanje ca mbere mbega tutarashika ku mabanga yabubatse burya kubaka niki kubaka no guhura n'abantu babiri bahura badasangiye ibitsina kugira ngo bubake umuryango hanyuma mu kubaka uwo muryango imiryango nako iyo miryango nayo izo yubaka imiryango gucyo nyene urumva nibanga ry'Imana ni nakazi k'Imana no kuvuga ko je kenshi abantu bubase ndafata nk'abakozi b'Imana yego n'abakozi b'Imana bagiye gukorera Imana mu buryo bubi mu buryo bwo kwibaruka sinzi ko muravyumva burya akenshi y'abantu babubakanye bakimara amezi ane gusa atanu umugore atarasama induru ziba zitanguye kwaduka kubera iki womengo abagiye kubaka baje kubakana kugira bavyare kandi koko ugiye kuraba mu nshingano nyamukuru baba bafise abarimo kwibaruka kugira ngo barondere abazoshinga indi miryango muri rusangi rero nuko abantu benshi bagiye kubakana bagenda kubakana kugira ngo barangure igikorwa c'Imana cyo kugira ngo Imana ireme Imana no mu kurema urazi bikoresha ibihimba vyirondoka vyacu nico gituma bishiza hinyegeje ko yabishize ahantu hiyengeje nico gituma umva ni ikintu gikoregwa nibanga tocita nk'ibanga gikorerwa ahantu hinyegeje ariko naco gituma Imana yabishiza hinyegeje cyo gukora amabanga yahubatse n'amabanga nyene nayo cyo no kuvuga abishira hagaragara ko bari bakora amakosa muri kino gihe rumva n'ibindi bindi baba bariko bararenga ibwirizwa ry'Imana kubera ko mu bisanzwe nyimba Imana yararavye ibishira ahantu hinyegeje no kuvuga hari protege irafise impamvu kuko ntiyabishize hari inzara yashize hari intoke kubera iki n'ibikoresho by'Imana mu bisanzwe yaje gituma akenshi uzosanga uzura mu bakizwa usanga igicumuro canke icyaha nyamukuru no gusambanya bagarukana kusambanyi
ubusambanyi no kuboregwa kubera ko bazi umuntu aborewe akenshi yumvira gusambana ariko hari n'ababorerwa batavyiyumvira ivyo bintu ye bariho mugabo benshi uzura abantu benshi kugira ngo bareshe barinda banyoye iyi mukobwa yananiranye kenshi amwitamwe ari uko yanyoye ndavuga hariho abantu bafise isoni hari abantu usanga bafise udusoni kweri ugasanga giye kuresha ugasanga nani intuguta yabize no kumenya yego reka dusubire mu mabanga yabubatse ko n'umusi nico ca tuzanye cyangwa tugira tuganire ko muvuze neza yuko kubaka ni umugambi w'Imana kandi uwo mugambi udutombereza mu kwibaruka na cyane cyane hakoreshejwe muri ya myanya y'ibanga reka tuvuge ko Imana yashiraho inyegeje mbega abantu bakwiye kuganira gute ibijanye n'amabanga mpuzabitsina ni mbere yo kubaka cyangwa babiganira bo yabigezemo uretse ikintu twihenze ko ngo ni mico murantunga kubera ko jewe kenshi umuntu avuze ngo imico y'ikirundi ndakunda kumaza ati iyo mico ni iyihe nta numwe aranyishura no kuri mbwira iyo mico umuntu abarenze mu gihe kera ngo basokuru kera basokuru baraganira burya basokuru bagiye kuresha bavuga ikibarimwo baravuga gushika naho uza gusanga aba banyokuru bacu hagera n'igihe usanga bagira gutya kubera udusoni bumvise isoni z'ibintu bariko baravuga take barisanzura uzumva no munsi umengo ivyo kwisanzura babihebeye ngira ngo abaganga nabo nyene benshi usanga bafise isoni benshi cyavuga ngo umengo ntibihuye n'imico y'ikirundi mugabo rero nagenda kubwire ko kuganira amabanga yabubatse akenshi jewe nkunda kubiha isanamu y'abantu bagiye gukora umugambi nuko ari ngaho iwacu muri Afrika nayo muri bwobwo kugira ngo mwibi bihugu biteye imbere umukobwa ashime umuhungu cyangwa umuhungu ashime umukobwa ntashima ko afise amabera hagaze ntashima yuko afise ibisusu binini yabigenda baratingishika ntashima inzobe ariko ashima ubwa mbere ngaha mu mutwe icya kabiri ushoboye iki nico gituma usanga bagira n'ibintu by'amakontra mu bisanzwe umaze kumva ikintu bita kontra nuko aba ari ikintu cy'umugambi umugambi ni usanga urimo ibintu by'amakontra rero no kuvuga iki benshi rero baduza gusanga baratinya kubiganira ko oro ntibamenye yuko ari wa mugambi ko bavuga ngo bagiye kugira ngo projet de mariage ngo umugambi ngo abasore barahari mugongo w'umugambi ntabahari hagomba kugaruka ijambo umugambi rero ikintu bita umugambi sico gufyinisha ikintu bita umugambi urafata ikaramu ugafata urupapuro ukandika abo mugiye gukorana mukaganira mbega uwo mugambi ni uwuhe ninde muntu yohavarira yuko mu bisata bigize umugambi wo kubaka amabanga basatazamo araza why none mutabiganira umenye uwo muntu mugiye kubakana mbega hari byo yaparanganije muri kahise buryo umaze kumenya nk'ubu umaze kumenya yuko umukobwa mugendana ugomba kuzotwara yagendanye n'abahungu barenga 200 uwo kuja kubakana nawe mu mutwe ntukwije ubizi kubera iki reka duhagarara abantu nyene erega umuntu ashobora guhinduka urazi impamvu ibi byo guhinduka ni kimwe ninda guhenda urashobora guhindura umuntu wewe umuntu yaciye imbere y'abavyeyi agaca imbere yabigisha ba Sunday school agaca imbere yabigisha bo muri maternelle agaca imbere muri primaire muri secondaire akiga kaminuza gaheza wewe uje kumuhindura nkandi nguvu ufise zo kumuhindura nizi zingana musengera uramusengera no gusenga hari ibintu dusenga ugasanga hariho gusenga kutariko mw'ibintu byo kubakana nuko duhava tuja kure mw'ibintu byo kubakana abantu benshi barakunda gusenga nabi uti gute mu bisanzwe bibiri tubwira yuko umugore w'ubwenge ari we yubaka urugo abantu ro kenshi aza gusenga mana urampa umugore akubaha sivyo hari ushobora kubaha mugabo ugasanga nta bwenge afise mugabo arubaha Imana mugabo gusa bavuga ngo itanguriro ry'ubwenge no kubaha Imana ubanza kugira ubwenge hama kubaha Imana ntushobora kubanza kubaha Imana hama kugira ubwenge kuvuga rero yuko benshi barakunda kwenda kuri kino kintu ariko rero no kuvuga ngo ugiye kuraba uno mugore w'ubwenge kugira ngo umuronke bisaba ko usengera umugore afise ubwenge sinzi ko hano twatahurana mugabo abantu benshi gusanga ariko arasenga Imana ndashaka kujya mukobwa ukuntu ejo aca sambura kubera iki kubera atabwenge afise kubera iki kubera ko amajambo bamubwiye aciye ajana nayo kubera iki ariyo agashiramo k'abagore bandi bagendana uza gusanga bamugira ibintu abiri ugasanga aguyemwo bisaba iki rero bisaba yuko wewe uyu muntu muganira rero warubajije kuri iki kintu ko umuntu yagendanye n'abahungu benshi atari biza kubana nawe nuko bino aba yarakoze ariho umutama bita Zekaria Stanefo mamu niwe akubwira yuko iyo umukobwa agiye ajyamana n'abantu benshi nico kimwe n'umuhungu wanashaka uko benshi iyo bagiye gukundana amwemereye barakundana bararyamanye barahebanye aciye afatana n'ubundi barakundanye bararyamanye barahebanye ntari karamenya yuko bariko baramuheba kubera ko bararyamana
kubera ko bano bandika yuko uko umuhungu ajyamana n'umukobwa urukundo rwiwe ruraduga iyo umuhungu yagiye akamukorera ibyo bariko barakora akabikora neza, kuko yariko arabikora neza abariko aramutera ko urukundo rwiwe ruduga. Sinzi ko uraraba akenshi umuhungu akoresha inguvu nyinshi mu kurondera umukobwa kugira ngo bashobore gusambana n'umukopara wujye. Mugabo ikibazo gihari rero uko bagenda bararyamana kenshi niko ejo bizoza guhindukira ugasanga umukobwa ahubwo abasigaye abwira umuhungu ngo ndagukumbuye. Urumva za kumuronda mugabo urukundo ruko rugenda rumanuka kubera iki? Hari ibintu bita hormone de plaisir, aya inkabura mubiri z'uburyohe z'umunezero zirafise ukuntu ziba créé muri rya muvuma baba bariko baragira muri byo bariko barakora. Mugabo kaza gusanga rero ikibazo kiza kuza ko wa muhungu we wariko aratakaza mugabo umukobwa we wariko ararekipera bija mu bwonko. Uza gusanga rero bahere kuri 50 akaduga we uko babikora umukobwa araduze kuri 60%, kuri 60 umuhungu agiye kuri 40, 70 30 80 20 10 agiye urumva ageze kuri 100% ageze kuri 0 ntanamusezera mukumuheba ntamuse ntaraba ngo ni mwiza ntaraba ngo vyagenze gute kubera iki yataka siwe ni mu mutwe. Uzurabe kenshi bene abahungu baba bararyamanye n'abakobwa benshi uza gusanga bagenda bararyamana n'abakobwa beza vraiment mugo hageze ko barongora usanga barongora agakobwa ari ngorane mbuza agakobwa gafise ubwiza butaryohera benshi gafise ubwiza ntashaka gukunda cyangwa n'undi wese adashaka gukunda atari wa wundi basuzuye arengana bagacavuga ati ararengaye babitangwa n'abakobwa bavura ibikano abagafu urantunga rero nico kiriko kiratuma n'umuhungu iyo byagenze gutyo pisi agenda araryamana n'abantu cyangwa agenda aryamana code ihari ni imwe nuko iyo ageze mu rugo wewe afite experience y'abantu benshi mugabo amaze gushika mu rugo umuntu umwe umva azohava kamutoshe. Uza gusanga rero mu nyuma ibyo ari karakorerwa mu rugo muri ya mabanga ageze muri ya mabanga aca guma balance na vyamindi vyaba muri kahise aca araba rero muri byo uwamunezereje gusumba ubundi ninde nitwa tu messages kukunda gusanga bariko barafata umunsi nje gituma mu telefone yabubatse usanga ari amakode tuke pine amagufure n'amashema ugasanga karandika ngo erega shushu kurongorwa ntibisigura guhebana. Ikibazo kiri ngaho rero ibi bintu by'aba ex biri mu bintu bishobora gutuma ingo zigenda ziraba nabi cyangwa amabanga batagenda araba nabi kubera ko hariho n'ingwara kenshi zikunda kuba ari ikintu bita obsession gishobora gutuma nk'ubu bivanye n'umuntu aba yarabonye wewe ari mu mabanga yabubatse ni negrita na sheri wiwe bari mu gitanda bwo batanga we sheri wawe mu mutwe wiwe si wewe uriyo hariyo harene wewe uri bruyo mugabo wowe ariko barakorana ni harene kubera kahise kabo. No kuvuga muri ico gihe muri ko muraganira uwo mugambi wo kubaka cyangwa kumenya ubwo buzima uko kuri wumva baduhava bakuvuga bumvise neza yuko hari igihe uvuga ukuri kukaguhitana kurababaza kurashobora kuguhitana mugabe bitari ibyawe ubwo bireka hakiri kare ibyawe ntaho bija ibyo bikakiga urindira peut-être wabone nk'ubu bunya ntashobora kugusanga nk'umuhungu yarakuze yibereho neza yikuriye asenga nta bantu benshi bahuye ugacuza kumugwako uri umukobwa uzi ko wakinanye n'abahungu 40 ntashazo kumarira ni bwe gusanga ashoboye bimwe by'abandi bose bari bashoboye nivyo kundasha nuko ya ntivyo ku none ubwira uhavumbwira yuko rero naho nawe Real Madrid zihindwa ubwira uhavumbwira yuko izo hafiza guhura na twa dutimu two ngaha hanya muhora mwimenyereza ko ngaha kuri ntuze ya kuri stade ya biragoye vraiment na uravye na entraînement tijya bihura n'ubwo zibasina no ko baba nazo ziba zikomeza arikomeje za entraînement bikwiye rero kuganira ni vyiza ukavuga ukuri uhisha ivyo niko guhisha ko wavyaye kandi uzi kweje umwana azoza kurondera mama cyangwa azoza kuvuga ati papa no kuvuga byari biza yuko imbere yuko mu bana muganira nibi by'igitsina ukavuga ati jewe narageze ikibazo narigeze kuri igiti kirantabura hari ahantu mvise inkovu nyene urabona kuri ukabivuga neza kuko ari usanga ataryoherwa n'inkovu akavuga ati jewe umuntu kweri w'inkovu wapi cyangwa ntaci inkovu ntacimbwiye hano ushobora gusanga afite n'ubumuga ugasanga arafite ubumuga bumuza kubaka muga akavuga ati jewe tunzo kubaka. Mbega ibintu bikuru kubijanye n'amabanga yabubatse babotegerejwe kuganira iki abantu bagiye kurushinga ibintu bikuru ati je nkundi ibi nibi cyangwa nankibi
ibintu bashobora kuganira ni nk'ibi bwa mbere ikintu nyamukuru bashobora kuganira ni kubijanye na experience umwe wese abafise mu bijanye n'ibintu by'ubuzima ndoragitsina ukamubwira yuko petetre ko wumvise ari byo wumvise ati je numvise ibi canke bivanye n'ivyo hari abantu usanga bigiye ugasanga bariko barabajya ama video aya video ya bayita ngo na video y'ibitera soni nivyo hari ama video y'ibitera soni bayita ko ari y'ibitera soni mugo harimo nayigisha banashaka mugwana nandi usanga ata kintu cinyigisho na kimwe kirimo benshi rero usanga bayagwanya ugasanga ngo bimwe muri rusangi birica mu mutwe n'ivyo ivyo bimara n'ivyo vyica buryo ivyo bimara n'ivyo bikeye paraporo ivyo vyica rero no kuvuga ngo hari ibyo ashobora kuba yarabonye akasaba nk'umuco nk'umusheri wiwe akamubwira ati hari video nabonye bimeze uku twaraganiriye n'abantu ubuhoje urumva ndafise na groupe y'abakenyezi niyo abagabo nyene pembeni ntibavangana mugabo uzabumva nk'ubumwe afashe wende TV ibintu babikuye ngo muri groupe kwa Renine twaraganiriye hari groupe nabayemwo ibintu nabiriya wewe uvyumva gute hasho no kusanga kubwiye ati jewe ndavye ibi bintu jewe naravyumvise canke je vraiment vyarashitse rimwe narabikoze mugabo ntacyo bitwaye gusa bakirinda bakiyubara yuko ibi byago byabo biza kubatwara mu kuja gusambana kuko uko gusambana nakikubwiye hakiri kare kuzoza gutuma nubwo bugeni bashaka gusiba kubera ko umukobwa nguma yibaza ngo arashaka mukunda mugabo umuhungu plus wewe abakeneye ibanga nico gituma ntazagira umuntu abahenda ngo hari umugabo akunda umugore yambara urankubite yambara impuzu ngufi ariko abagabo bose barafuha abagabo bakoze kujya kwintare abashakashatsi bagereranya kujya kwintare abashaka iciwe kibari iciwe nyene rero no kuvuga ngo niba hariho igihimba abakeneye kuzobona burya uko uba wambaye impuzu ndende niko umugabo agoma yiyumvira mbega haruguru hameze gute mbega haruguru hameze gute none yamaze kuhabona akabona n'abandi bahabonye avuga ati bijya n'ivyo ni public hari abantu bashaka gusanga afise n'irobine public kwibarabara mugo gasanga avuga ati je nta kwibara nje kuvoma naho amazi yobora akavuga ati ndarindira umufundi aza bikore naho bahaye pane kandi amazi ariho hajya kubera iki abantu benshi ntibakunda ibintu by'abantu bose ni kuvuga aramaze kubona bambaye impuzu ngufi nyaca avuga ati ngeno wa bose ariko abantu baje kuvuga ngo aya ma video bayita y'ibitera soni sinzi porno hariho bamwe babikonseye kubira abantu en tant que abantu bubatse canke abatubatse mbega uravuze ngo hariho izigisha n'izindi zosha zigutwara mu bidakwiriye ibyo bintu none ni gute abubatse bashobora kuvyekiriba nk'ubu turavuze tuti hari abantu babiri hari abantu bagiye kubaka atanumwe arabikora atanumwe yigeze abikora atafise iyo kahise hari undi nawe afise kahise gatonya hama abandi nabo bakavuga bati ngo bujye bijya bintu ntivyigishwa muravyigishanya mbega none mwege nk'abantu bavyigiye murahanura by'ukuri ko zijya video zoza zirarabwa canke harabwe zijya video usanga hari ari theorie pa harimo pratique zijya za theorie ni nziza cyane zijya kuziraba nukuri ntacyo bitwe ni nkibi turiko turavuga rero nuko gusa twe natwe tuvuga umengo hari akantu katuboshe kamwe nahera kuko imico hari tuvuga ati yo turagowe mukama wanje bava batwugarira kubera twavuze ibi mugabo mbona ntacyo biba bitwaye ariko kwibi bijanye n'ivya video nuko hariho umwanya ugera bitaba bikwiriye ko abantu bubatse bo biraba ndavuga nk'ubu video zidakenewe nizijya uza gusanga bariko bakora usanga batambaye hariho rero video zindi zifasha aba bantu bubatse izi zigisha ukungene umugabo ashobora gutegura umugore ingene umugore ashobora gutegura umugabo nk'ubu ahi wacu ni benshi bazi yuko umugabo ari bategura umugore ariko umugore adategura umugabo mugabo abaza nk'umugore ati mbega kugira ngo umugore ashobore gutegura umugabo agira iki uravyo ukacu usanga bafise ibikoresho byinshi Imana yabaremeye binezereza abagabo mugabo batigeze bamenya yuko ari nk'umupapa yigeze gutubwira barantunga bo mu magara y'abantu yigeze gutubwira ati je nta mwana ashobora kunyonkera umugore sinikikunda bazokonka abagore babo nabo ati kuva uko abangana kose genda muhamata ndiyaranje nkarondera abantu n'abaganga nshobora kubaza ati
abo yarabanje ngo amata ameze gute kugira ngo azakore neza mugabo atanyu nk'umugore ko aje uja mu gwe waje ni je gusa rero urumva ko hariho ibihimba bimwe bimwe uza gusanga badashobora kumenya nibaza ko tutava tubivugira ngaha cyane cyane mugabo bakamenya yuko n'imiburiburi nk'uyu munwa uyu wo hepfo ni igikoresho gikomeye ku bantu bubakanye abantu benshi baca bagenda bakarondana n'ururimi nta gihe na kimwe nk'abantu bamaze gukora video zo gutegurana nka aba bantu b'abazungu nta gihe na kimwe zo kubona video bategurana bakoresha ururimi si igikoresho cy'abantu bubatse toya kubera iki baza bagenda nababwiye ati mugire experience umuntu wese naho bumvuye kuri brose ushaka brose n'ururimi ushifata ugwara ukubite muri muko nkura kuducafu no kuvuga ururimi ruri mu bihimba bibiki imicafu cyane gose gusuma ibindi bihimba nico gituma usanga kenshi rero ni umuntu wo hepfo sirtu ku bakenyezi uwo haruguru ku bagabo bakame naha mu ruhanga honyene aha kuzuru honyene no kuvuga aha kuganto zenya kugasakano bava bamfata ngo n'umukongomani aha mu muhogo kuzogenda ho ni bihimba Imana yaremeye abantu bubatse bakamenya gusa ingene babikoresha ikindi rero igikore nako navuga ati sikoresha cabubatse ni gikoresha bubatse mu gihe donc mwagiye mwoze mwiteguye neza mwaganiriye mwagyohewe mwasenze hamwe kiba gisigaye ikintu gikenewe ngaha ni isonga ry'ururimi bibi wabeshe kuva bene ivyo biraba abanyene bubatse ni kuberiki rero izo video nako bariko ravuga bamaze bajyaro uza kugisanga bageze kuri etape yo gukura biya byo kugira kuri etape yo gukura biya ntibabikenewe kuko inyigisho ziri hajya kuri biya byo kuba batambaye ntubiraba uravyumviritsa kubera ko umukino ubera indani ntubera hanze kuraba gutya gusa bushaka kwiyonona mu mutwe bavyanka kubera yangwa nakora kuya bya obsession ubuze urashaka gusanga yafashe wa muntu yabona muri video agace genda agashira wa muntu mu mutwe ugasanga wa wundi nawe sinashobora ariko barakora kubera ikintu ni mubaza ko ari kubera iki kare mwatanguye muvuga muti hari ikintu ntakunda bavuga ngo umuco bino bintu ntibivugwa ugasanga umugore ari mu rugo mugabo ntashobora kubahuka kuganira n'umugabo bakamubwira ati jewe burya hano hantu ntuhashimisha igitsina gore kiratinya kenshi kubera uko kuntu twakuze ono ibintu ntibivugwa mbega aho hantu ko musanze mwigisha mubabwira gute abakenyezi byo sinzi boganiza gute abatware babo nimba atari ahari ahantu atarikora mushimisha hama kukituguma aho hantu nk'umuco ngo abagore ntibavuge ese burya byari bikwiye d'abord ko tunabivuga ko umugabo atadushimisha ni bya bindi bibiri tubwira ngo nje ngo abantu banje bishobora kutamenya abasokuru n'abacu bavuga ngo uje mu ishyamba utaduga cyangwa inkono utazi nta wabujije kuvuga abakenshi ntababuje kuvuga ariko gusa ntibazi ingene babivuga kuko ntibigishijwe ingene bavuga ikibazo tugira ni kimwe jewe barantunga no kuri kuko ndigenga mugabo kandi sinzobinuma kwitwa chef de zone ntibisigura ko umenya kwigisha umubano kwitwa mustante ntibisigura ko ubuzi kwigisha umubano tika ni nkuko kumubwiza tunga usengera mu isengero y'abakizwa ntibice bisigura ko ushobora kuvuga ubutumwa nivyo biriko birica igihugu no munsi utigute no kuvuga ko umwanya w'umubano batanga imisi ibiri babigisha gukonjega amaverbe nyimba ngo gukundana gutabarana nta mwanya nafashe ko kuvyumviriza barantunga mugabo haba hakwiye abantu bize ibintu bijanye n'umubano wabubatse bakagenda bakigisha abantu bagomba kubakana bakorganiza amaseminaire ku makomine bakorganiza amaseminaire ku mitumba bakorganiza mugabo amashirahamwe y'uno munsi ahari uno munsi mengo na kuginoti urumva bashushe amaraporo bikini ugiye kwigisha ibi byose imigambi bariko barazanira abantu umugore yaraye aranguriwe n'abamabanga yabubatse ntakumva nta mugamba akora ngo uje imbere nibage abagore uzosanga bagenda mu ibarabara bidoka asange nari kubita usange n'umengo sinzi bose ni mushiha cyangwa akaruko suvuze kwakira nabi voilà ugiye kwigisha abana ku ishuri ugasanga abana bose baguma bakubita kubera yuko naba uza gusanga ahantu hose baje kwakira usanga bibereye muri WhatsApp kubera kibarabe mama stati bumve yuko wa munaba uza guhera bimuza gusanga abantu bariko baridoga ibi byose n'ukuri nasone kisansazo azokwama yumva ababaye kubera abantu bamaha rapporti abantu batwakira nabi kubera barafise umunabi barafise aho wavuye nta nyigisho bafise zabubatse umugabo avuye muhira aravututse ntanagusezeye kubera iki impamvu atagusezeye niyigishijwe yagize ikibazo cya ejaculation précoce
kuko umugabo arangije vuba nawe nyine usanga ameze nabi agira inzigo agira ishavu aragowe bazomukosora aca yigamira guhaye umugongo no kuvuga aritunye si hari nawe nivyaza gukora vyose urumva iyo nakurandura no kuvuga ko rero abantu benshi barafite ikibazo kandi byonora mu mutwe bafite ikibazo cyo mu mutwe kubera mu bisanzwe aya mabanga ahari yabubatse Imana yashize kugira ngo abereho kuruhuka ari naco gituma ijambo ry'Imana rivuga yuko urugo araga paradizo gatonya no kuvuga n'ahantu umuntu yagera akuva kwa ruhutse bama baraterana imiragwe kubera iki kubera ico gikorwa kiba cakozwe nabi iki gikorwa cakozwe nabi kubera iki ntihigeze habaho kuganira kuri vyo wewe bavuze ngo abagore ngo ntibavuga baravuga barabivuga mugabo batinya kubivuga kubera ko ntibazi gene bobivuga ababivuga nabo babivuga nabi mu bisanzwe rangaje y'umugore mu mabanga yabubatse sururimi ni action ni act gute example none reka dufate nk'akarorero umukenyezi arafisa anaryoherwa none ubuzobwira umugabo ngo none ngo kuri kurankora mu mutwe ngo kandi je ngo ndyoherwa inkoze ngaha mu ruhanga hanyuma cyawe ngamubwira ati none nk'ivyo uri kuragira nibiki ko je numva ndyoherwa ngaha bica bigenda gute bisaba iki rero birasaba yuko umugabo wawe nubwo yoba ari umuprofeti niyerekwa ahantu yekana nayene ko niba nibisaba kuja mu rutsinga nico tubona kubeta abantu benshi dusenga nabi kubera ko ivyo byose turiko turavuga bikorwa mu mubiri no gushima buryo umuntu ashima mu mubiri ugasengera mu mubiri ugase yego washimye mugabo avuga ngo urumva mana ubaye imana suko rero no kuvuga iki birasaba yuko umukenyezi yorienta akora ikintu bita orientation iyo orientation sexuelle rero iza gukogwa no kuboko kwiwe yumvise ko umugabo ari karamukora ngaha ku bitugu umugabo arumva yuko nukuri ni nkaho ari karakora ku muntu ari paralize icyakora rero ntaca muri kangwa gume ngaha hanya uya wewe arumva hari handi hantu ashaka tora bukebuke no ukuboko kwiwe cyane aho wumva nene kumengo riko navyiyumvira Ndibona ko yibaje Muryaterera umugabo rero umoryanse aho umushize biramuhimbara utira uravuze urwamo utira mucisha amajambo nta majambo yabakeneye ikintu umugabo akeneye mu uwo mwanya ni ingene uhema buyo mu bangabo batse ntuhema kushaka ikibazo nabajeje cyo kumugore yo kubaka kubwira umugabo yuko atekora aramusatisfeza nkuko bikwiriye umucishe muvuga muti umugore yokoresha ama act mbega uwo ni gute abagabo turazi ko batakira neza kibayikiya kitari mu ma act muga kebari bya ndi turicaye turi muri time quality time n'umugabo bujya muhire bimeze gute gestion financière cyo turayigenza neza bujya ivyerekeye n'amabanga yacu bimeze gute iyo muri ko bariko barakiganira mbega abagabo mwe mu mushaka kubihosova gute umugabo Bibiliya itubwira mu Banyefeso 5 ugiye guhera kuri za 22 kumanuka barakubwira yuko umugabo no mutwe w'umugore wiwe akaba umutwe w'urugo no kuvuga ro kwitwa no kuvuga ko niwe no vuga ko ari we tumite gute niwe hambaye no afite power mu rugo wiwe no kuvuga yuko umugore nawe kujya bakubwira ngo kubaha buryo ugiye kora muri Bibiliya y'Igifaransa si kubaha ya respecter uya ni kubaha ya soumettre kwishikara kuwa chini ya ulinzi kuwa chini ya miguu yake bisigura ngo rero umugabo ntushaka kumubwira ngo urafise amakosa umugabo bamubwira muri conditionnel mbega rero twatanga tuvuga kuganira kubijanye n'amabanga yabubatse navuze nabigereranije n'umugambi umugambi rero bene wo barakora inama ijanye n'uwo mugambi no kuvuga bakavugana ingene uwo mugambi wokorwa ibihanzo umugambi bakora bahanahana ivyiyumviro kuri uwo mugambi bakora n'ubushakashatsi kuri uwo mugambi hanyuma barakarisha n'ubwenge bagakora evaluation ku ico bita kubarura nico navuze rero mu gihe muba mwarangoye ayo mabanga wewe ntabe yagusatisfait ntabe yagushikiye aho ushaka
muri ko muraganira hajya nyine mugiheza ushaka muganira mugiheza kubera ko petite rabarushe cyangwa kunukunuku murashobora kuba muri umwanya hajya muri ko muratera udukuru ukaza tega vraiment mugabo sheri yego barakunda ko bategwa amashuri hari akantu wangiriye kari gashashe wagakuye hehe wagakuye twagukamukinisha akumva nyene ko kuko umugabo ikintu kimuryohera siko bari kararangura amabanga yabubaze ntarangura kugira ngo aryoherwe arangura kugira ngo aryohereze umupartenaire hanyuma kunezerwa kwa umupartenaire kumugarutseko niwo munezero wiwe rero umva kumubwira ati vraiment ego umva cyamba cyohewe hamaro hagera rwaryohewe neza ugacizana mu akantu reti urazi rero nk'ubu naho uhinyanyura ugaca nk'ubu uciye uhinyanyura nk'uyu munsi canke ejo wasi nko mu gihe tuzoba dusubiriye ugaca ugira nk'aka nako kagutya narakabonye ahantu kuri YouTube narakumvise ahantu bariko barakavuga muri groupe turiko twagashobora uwo mugabo asubira gusinzira amenye neza na neza ico kintu ingene gikorwa uciba satisfied mu cyo rero mugavuze urumva niba satisfied urumva nimba baruvuye mu bandi urumva ni ako kantu ahubwo nahingiza amakenga avuze ngo aka kantu nakabonye kuri YouTube canke naragane n'abandi bafasoni hari abagabo nabo bumva umengo ati canke hari ahandi hantu yaciye hari ahantu waciye kubera ko kenshi bivuze uko aca urumva twe twigisha izi nyigisho nk'umugabo akubajije ati iba bikuye heti nukuri nabibajije renini kuba abagabo barafuyirana hagati yawe cyangwa ati twe twarambaye ibara n'ubwese baraduka kuko tavuga ati n'umurimo w'Imana turi nakundi urumva rero ako kantu kengeye ko hari ahantu hari amasuruse menshi yo gukura kw'ivyo wone akora kongeye ko aca amurimeje burya abagabo n'abantu boroshe cyane bafite imitima yoroheje ikindi bavuga abashakashatsi nuko imitima yanyu kenshi irabika amakosa yabaye mwakorewe gusoma ivyiza umugabo nukuri amakosa yibuka amakosa make twabagore bishiriye atashe reka ndagwa karorero nk'ubu ugiye kuraba nk'umugore amaze imyaka 20 yubatse ugiye kumaza ati umugabo wawe kosa rya mbere yatangiye gukorera ko nagibagira ndari kubwira nyine nta kosa narimwe yibagira nta na kimwe yibagira vraiment amatwibona ati ikosa rya mbere umugore yagukoreye ukija kumuresha hari impano ariko ni impano niko turemwe niko nivyo rero ndababwira rero ndababwira ati abagabo rero baroshe cyane ni nk'umugabo akubwiye ati jewe no gusekura uwo musi atagusekuye babihetse yabihetse kwe uwo murabwiye ati jewe no kuzibura naho aza y'imyaka 10 azobikora reka tubandanye n'ikiganiro cyacu n'ibibazo byacu hajyanye iyo ukiye muri bride shower sinzi kurayija je umuntu numva ibintu byinshi cyaje n'igiki bride sombe sinzi kubizi mwe kitchen park niko bacitsa mu Kiswahili ugasanga ni ikoraniro ry'abakenyezi babaje guhanura ugiye kubaka harimo guhanura bakaguha impanuro ugasanga umuntu bariko baramuremereza soma meseri boka uzogira ibi nibi ugiwa mu amizima ho hari baguteka kuza wambaye idira y'amakanzu donc asanga bariko kugira ibintu byinshi uzokorera umugabo donc umwose azana icyakora mu rugo iwiwe reka duhere kuri Hariho wowe ucumva gute iyo ugiyeyo uhora wiha ishusho imeze gute iyo bariko bababwira umukobwa agiye kubaka uzobigira mu bijanye n'amabanga yabubatse uhora bitahura gute uvuga ati ibintu uyu muntu azobishobora byose bo ndagenda amabride ashaba abandi bakorerwa nta nizo mperutse mu bunyi ariko jewe bigenda bifata hamwe ndabifata ko ari byiza ariko nanone nkavuga nti birakwiye gutera iyindi ntambwe hari igihe ugenda muri bride shower ugasanga harimo abakobwa n'abagore mena abagore bariko batanga impanuro ntibariko babivuga nkuko dukwiriye kuvyumva umugore kamwe amaze mu rugo n'umaze 2 ans arafise ico yonyigisha je ntaraja mu rugo mugabo hakaza wa mugore amaze imyaka 10-15 me kugira gutomorere que ça soit pour gestion financière, que ça soit pour vie sexuelle, que ça soit pour ngene bubaho umugabo, que ça soit uko kungene amatashe ménagère uzobi managinga nta vyazime none umaze 15 ans mu rugo gute udashaka kubinganiza jewe abandi nabo bakaza bakabishiramwe ibirungo byinshi
et pourtant yibagiye kukubwira yuko vous êtes deux. Tu vas le découvrir, vous allez vous découvrir ensemble hama mwekilibranye ivyo bintu nta urugo rw'usigo ntizuba urugo rw'iwanje turatandukanye rero defo barabikazamwo ahandi bakabitwara nabi aye mu marije muswidi nta mpamvu yari ya bride shower ubu ufise umuvyeyi canke uwo muntu wakureze canke abanyene bariko barabitwigisha numva umenga ahubwo niwe wogendako ahubwo abavyeyi cyane batuguruka abavyeyi ntibivanye yakura je mu mama turaganira byose jewe mama turaganira byose umva iyo ni privilege kuba naragize mbwa rundi yumva yisanzuye kuri tantine wiwe mais en même temps kubera ki d'abord il faut voir d'abord ugenda kuganira mu ivyo bintu ubyimirije ndibaza pa ubiri ndavyimirije hari ibintu nshobora kuba nimirije numva injira en détail hama ivyatambwiye navyo tuzobiganira n'umugabo et puis n'abizi ibi bino bintu hama tuvuge on doit s'améliorer ou mais ama brother shower vraiment jewe ndaya préfère hamwe bareke kubizanamo business ngo bariko bakuzaniramwo ngo ibije bintu baduha hama gashaze babirogeyemo tout d'abord ego deuxièmement impano ntibaziduhe nk'uko zari zikwiriye bakazigira hejuru ngo ntibashaka ko tuzumva none ni muvuga ikirundi nyaco mureke kuzana kuvuga ngo uyu n'umuco utavugwa ngurumva ngo abakenyezi nta vy'abakenyezi turi hamwe turi mu bagore n'abakobwa nibatubwire basohora ico kirundi twumva ko swadiza muvuga ngo ibiterasoni si ibiterasoni ni ibintu tubayemo kandi ibintu bakora cyari dukora plus muri bride shower burya regarde très bien vie sexuelle ntabayitubwira oya nico gituma nakubwiye ati uhora ubibona gute na hamwe pe barahera ko ngo imico ko ituboha ubuha ko abantu barenga imico umengo borenga ibigo ako kadase mugasubiremo ako kantu niko mugasubiremo kurenga imico kuri kuraba iyi mico bariko baritwaza womengo bobinuma ntibarenga imico ariko bakaja kurenga ibigo epo iyo mico mu kabare barayivuga barayirenga kuko umuntu arinze arenga ibigo no kuvuga ko afise abandi bantu babagenzi bamubwiye bishasha kandi bahurira mu kabare cyangwa bagahurira ahandi hantu mu kabare mbo reka ndaguhe nk'akarorero nje ndafise couple y'abantu bafise n'abuzukuru nigishije kuri ibintu bijanye bavuga mu kinyarwanda ububobere ibintu byo kuba hariho ikibazo abantu benshi badakunda kumenya surtout ugasanga barubatse imyaka n'imyaka ugasanga umukenyezi ntamenya ikintu bita guheza icyo ari cyo umukenyezi ugasanga amaguru yaravyimbye inda yaravyimbye umugongo wa muramurya ntiyigera amenya yuko ariko akama kwa muganga abaganga rimwe rimwe barabacishirizamwo hari abaganga busanga babizi rimwe na rimwe bakabibabwira ugasanga barafise ubucafu muri bo bwase gusohoka sinzi ngaho ingene babyita gira ibiba mu nda bibiri benshi babyita babibaza ko baba bariko mu kirundi ciza kadukoreshe umwanda muto bakibaza ko ari umwanda muto mugabo kumbe ni ubucafu bari gusohoka mu bundi buryo atari umwanda muto kuko niyo bishitse akumva umengo we bashaka umwanda muto kenshi nenya umwanda muto ntawuronka rero no kuvuga ngo ibi bintu akenshi barakunda kugira ubwoba kubera iki ntazi ivyo arimwo ntazi ivyo ari byo mugo ntiherazi kubwo bucafu yateza kubusiga aho nyene ariko ararangurira ayo mabanga hanyuma no kuvuga ngo ibi ntavyo yigishijwe n'umuvyeyi kubera ko abavyeyi nabo barafise isoni baraboshwe n'ico bita ngo n'imico mugabo ejo niyi bakaronka yama WhatsApp yaraje hariho umusore peut-être yabikurikiranye kuri YouTube baranse ko ngaho wacu tubivuga mugabo hari abandi bavuga ikirimi nk'iki cy'iwacu kandi vyumvikana barabikurikirana ama YouTube biriko ahantu hose kandi rero bagaca bibigishana nabi hari amashine je muramugirigana ukaraba ivyo uburyo bariko barabigisha nuko bankako bivugwa par la bouche hari abandi babivuga mu bundi buryo mbere bo bakabivuga mu buryo bwo kwensita abantu kuja gusamba rero no kuvuga ngo ibiro nariko ndavuga by'ubu bucafu mu gihe bitabayeho ugasanga umuntu aragize ikibazo arakuze nabi ashaje n'ingoga ibinkanyarira muziye kubera iki kubera gusa kurangura amabanga bubatse nabi sinzi kuraraba burya uzozoraba abantu kenshi iyo hari abantu bageze mariage zabumva ngo yaragiye ku mugabo ngo cyaratagata yagiye umengo nagakecuru ngo ugasanga yasuye kwa kajene kubera iki yarangura amabanga yabubatse neza yamyidogo ntayagifise yamyitwara ariko ntayagifise yo araruhutse yumva umengo ubuzima bwose wow nahatonge nahatonwa ubuzima burabandanya nico gituma uzoza gusanga abantu bene abo barakundana gushika ku ndunduru
iyo bitashitse ngo usange ari umuntu yagenda yari abantu benshi ugasanga kuko ikindi ngorane no kugena n'abahungu benshi cyangwa abakobwa benshi ntibigere basatisfait ya ubu basatisfait gute kandi mu gitanda bisaba abagore babiri cyangwa batatu umwe ari mu gitanda araryamye abandi baryamye mu mutwe nabyo nyine birasazisha kandi birashobora no gutuma umuntu agira ikibazo cyo mu mutwe akiruka agasara akiruka. None umukenyezi kugira amenye ko yarangije nkuko mwakivuze mu mvugo mbabare mu matwi ububobere no guheza ni ibintu bibiri bitandukanye. None muri ico gihe hari abantu batabizi bagiye kubaka ari amasugi muri ico gihe wimenya gute? Oya ivyo kumenya ko umukenyezi yarangije biroroshe araraba mugabo apana gose araraba amoti urumva kuraba kwiwe rero umugabo araza kubimenya kubera ko mwiryo rabagiye agenda avuze merci urakoze nawe ntavyamenya ko yavuze abadashima nawe oya reka si wabashimye oya niko bitunganije niko bitangwa nawe ntamenye ko yabivuze mbega ububobere utugiye mu paradizo kuvuga ngo harubwe ngo umuntu abageze muri ya paradizo rero bibiri tugiye okay mbega ububobere tugiye ku bubobere gato kuko turiko turagana no ku musozi w'ikiganiro cyacu ububobere ushinga ntaye w'umukenyezi aburondera cyangwa ni n'umukenyezi ni bose hariho ibihimba ku mukenyezi abantu benshi kumbura badashobora kumenya hariho formation igeze kuza gutanga nanje ntaramenya ingene tuno twitwa utwo duhimba ingene twitwa birango ingene twita mu gifaransa batwita glande de Bartholin utwo duhimba rero nitwo dushobora gutuma ubwo bucafu vayo ku mwanya hariho benshi rero baca bavyita ngo no kwisambanya mugabo rero abisambanya nabo barafise igihimba bakoresha ku mukenyezi nyine umva ko ni ibihimba bibiri bitandukanye two ni tubiri haba nabo usanga ari dutatu mugabo rero ibizu ndiko ari tubiri hariho n'ikindi rero ico rero sinzi n'ingene bacita je muri ntuze abakobwa benshi barabizi kuko bagiye gusanga muri Afrika abantu bisambanya cyane gusumba abandi n'abakobwa n'abagore n'abagore bubatse hagiye hari abagore bubatse kandi bisambanya gasanga umugabo ari karangura amabanga bubatse umugore nawe karisambanya mu amemta mu mutwe cyangwa n'abakoresha ibindi bihimba masturbation harimo ijambo main abari karakoresha nawe nico abantu bahora bakivuga mbega abantu bikinisha bari mu rugo kandi bubakanye bari mu rugo ibyo bintu nabyo nk'abantu biremewe birakwiriye byemerewe kwikinisha ibi byo kwikinisha nawe numwe byemerewe kubera ko nuburozi bumwe bubi kuko nk'umusore canke umukobwa yikinisha akenshi ngunda kubahanura warafashwe n'ingeso yo kwikinisha bikunaniye kubeheba ntuzi wononera umuntu umwana w'abandi ngo giye ngo mubane kuko umuntu yikinisha ntiyubaka ntibikunda aro kayigeze gushika niba ndavuga ngo ntaca hariya kuko ntiyari imwe nsanga hariho umukobwa yararongowe mugabo rero yugaranwe kujya kumufungwa buke rero aragira umugenzi ko nta telefone yaratunze umugabo asigaye yamugaranye inzu zose imfunguzo zagenda zitwaye agasigaye yugaye na portail baba mu rupango rwabo nyene mugabo rero un jour harugurura idirisha kuri idirisha nako nshobora kuri bloka yugura idirisha yarafise n'umugenzi ntihigera n'umusi warimwe mugabo rero arumva ayo makuru arayumva yasohotse gatonye ico gihe racarondera ukuntu ashobora kuganira nawe yaje mu idirisha akamuganiriza ari hejuru kuri clôture mu nyuma ro byagiye kumenywa n'imiryango arantu yabanje namutuma waze kundondera amuvugiye amubaza ico yokora ndambwira ati rondera umuryango roko yabikubwiye hanyuma umuryango bije habona kubera ko ivyo biratuma umuntu yononekara ofete umugore yafashe umugabo wiwe ariko arisambanya inshuro zitatu muri douche wa mugabo rero amaramara wumva ico gihamaze kumaramara ntashobora kuronka ico vuga kuko deja uza gusanga abahungu usanga bisambanya haragera igihe baba abacakara mu kwisambanya muri uko kumucakara rero ikintu cyambere bibatera nuko barononekara mu mitwe hariho kuko bakoresha imitsi cyane buryo umuntu akarisambanya ageze ku gihe yabagiye nko guheza ugacuma kubita nk'umutwe ucyajya acapfa abagiye nawo kubita ku muryango acapfa iyi ni ukuvuga ko abari concentrate cyane ubwonko hari udutsiro tumwe tugenda turagurika ngaha hampande yaho hariho n'utundi dutse bagenda baronona ku gihimba kirondoka
muri ico gihe rero utwo dutsi natwo ntitwungika kandi ntidukira mugabo rero no kuvuga ngo iyo yabihevye omwe arabaretabli buke buke mugabo arashobora kumera ko yarameze kera mugabo rero mu gihe rero byamufashira akabibandanya aca ibi ukononekara mu mutwe kugira iki niki vyose kuko amabanga yubatswe akorwa n'ubwonko uza gusanga rero acagira cya kintu cyo guheza n'ingoga ugasanga rero ntashobora gusatisfiza umugore wiwe mugihe adasatisfiza umugore wiwe ni ingorane zongera kuzindi kuko aca yononekara kandi mu mutwe mu vyo kumaramara akabona ko abandi bazomutwara nico gituma mvugo bamwugarana akabona yuko araguwe nta jambo afise imbere y'umugore wiwe kuko umugore utamusatisfiza nakubaha nikijya bavuga ati umugabo akunda umugore mu gifaransa bavuga ngo ni faire l'amour niyo amukora bako aravuga hama umugore nawe rero mu gihe aba yaranguriwe neza amabanga yabubatse biza kumuzanira kwisumeta kuri wa mugabo wiwe nta mugore wiwe umugabo atamurangura amabanga yabubatse neza niho kuko ibintu bibiri byo nyene vyonona umukenyezi mu mutwe ni kurangurirwa nabi amabanga yabubatse ni tamajya amafaranga ashaka kumurangura neza amabanga yabubatse mugafise tamajya amafaranga ntigishoboka mbe none umuntu yagiye kubaka isugi uyo muntu aratahura by'ukuri yuko bamunezereje canke batamunezereje reka mbere kuri iyi nkuru y'umuntu banterefonye bambwira terega hariho umukenyezi aje kwibaruka ari sugi navuze ati no mugabo we vraiment pore ati uru n'uruhombo ego naje mutoyi wanje yarakiriye umukenyezi aje kwibaruka akiri isugi no kuvuga ikintu cyabaye ni giki ni bakuriye mwaye madini abo habantu ndagarutse rero ku muco haraho ibiduboha ngo ni mico n'iyindi rongo na madini aba ugasanga umushiri wawe nturekwe no kumuha yambo niba ubwo mu gupostingana ngo mwene data mwene mama uwo dusangiye umurimo yego ugaca usanga bano bantu bagiye kubakana atateuri nimwe bafise mu mutwe ibijanye n'amabanga yabubatse bagiye gukora iki ahantu neza ntavuze ngo mugende kubikora avuze murondere teori harano babata harano bagira bitabure nabi muri eglise bagira cyubwira ese ubundi aba mu bintu biranga abakobwa b'amasugi harimo akantu ko kugara ni keza akantu kabiri rero bafise muri bo nakantu ko kumva yuko ubuzima bwabo benshi usanga arabanebwe abona ko ubuzima bwiwe bwose azobuhabwa na bwa busugi ababona yu siniko nabakritika ariko ndiko nabwira kugira ngo ndiko ndagana kuri kino kintu kivuga ngo barafise nakantu ko kuba badashaka kumva mu matwi ikintu na kimwe kijanye n'ubuzima ndoragitsina ntakeneye kumva teori nimwe no kuvuga no kuja kubaka udafise mu mutwe inyigisho nimwe no kuja mu kazi utigeje wiga ugiye gukora kimwe ku kazi ni wowe ugiye gukoresha imashini utigeze ubona laptop ingene bayatse ukabutazi ati laptop ingene meze barayizinga rero urayizingurura umaze kuyizingurura hari ahantu urafite wonda ukagira kunuku ikaka ivyo kugenda ubizi ni vyiza mugabo uragiye laptop ntuzi yariyo wewe biri kuri wewe ntavyuzi ntuzi yuko kubana n'umugabo uteza kugira isuku ukamubwa kwaha ntuzi yuko ndakuvuga ivyo byose ntavyuzi ugasanga ubwa kwa bwawe umengorerayo yintuzenya udukwavu kwe uvyarirayo ivyo byose ugasanga nta kintu kimuze mu mutwe ugiye gukora iki ariko ikintu kimbabaza ni kimwe nuko hampande yaho uza gusanga hariho n'amasugi usanga yararongowe mugabo ugasanga inyuma kurongorwa agiye guca inyuma abagabo mubagiye kurondera ba experience kubera iki cyakiyago twari ko turavuga habayeho imbere yaho rero byiza nuko abantu buganira mu bintu bano bashakashatsi bahanura abantu mu mpanuro bagenda baratanga kugira ngo ubuzima ndoragitsina bushobore kuryoha nuko hariho gufungura neza hariho kugabanya no guca nk'iguheba burundu itabi kugabanya ibiro kugabanya ibintu byambiye ndavuga ama alcohol hanyuma ikintu bagaruka ko nyamukuru c'est la communication ikiganiro kuganira no mu partenaire wawe kuganira n'umuntu mugomba kubana kuganira n'umuntu mugomba kurangurana amabanga yabubatse hanyuma inyuma yaho nakubwiye ko harabaho ikintu bita kubarura evaluation uko vyagenze mukavugana mbewe wavyumvise gute no mu gihero cyo kuganira nakubwiye gusa umwanya wo gukora nta majambo menshi akenewe umugabo yene wari kuriwe kugaba ugatanga igihugu na hataba atari ki wawe ugatanga Tanganyika no batari bisawa acho bitwaye kandi n'ivyo ntibitanga uyu ndakunda gusoma bibiliya cyane uzo rero umugabo bita Hasuerusi yari umwami
ya umugore witwa Vashiti yari umugore w'umugarariji umugabo yashobora kumutuma ko ariko arabwira abantu ati genda afise umugore mwiza ndabere kuranga bwiwe amutumye ko ati zirakuvako daho zirakuvako yaciye yitorera ubundi mukenyezi uwo yitwa rero Esiteri we urumva ko yaramwubaha we Esiteri bavuga ko yigeze kwiregeza arakubita utuntu tw'utuso kuko yarakeneye umubonano ku mwami kuko ntiyari yarafise ikintu agomba kumubwira ku bwoko bwe ko ntibari basangiye ubwoko ntihava mu bwoko bwabo aciregeza gusa umwami yamuhaye igiti yamuhaye inkoni yagenda ati inkoni y'umwami iti yakoze ko gusa aca ararembura amaso nawe ubu mukukura umengo umuntu aritegura kuja kugwana muri Kongo uzohavura nk'icyo uvuga akiduza utuso gusa umwami aramubwira ati ntaca aramusaba abwira ati mbwira icyo ushaka mwamikazi nubwo kiba igipande cy'igihugu niki igipande nabari cy'umukuru w'igihugu abaje bari cy'umwami nubwo kiba igipande cy'igihugu ndakiguha no kubera iki hari cyo bari bwakore yifashe neza gusa amweretse iki aramwubashe byonyine kubaha mu bisanzwe n'uburozi bukomeye bushobora gutuma umugabo umengo yarariye imiti kandi atamiti yari ni vyahe bintu bituma urugo gononekara iyo hatabayeho ico kiyago mu rugo hapfiki by'ukuri ko mabuze ko la vie sexuelle le sexe c'est un élément fondamental primordial mu rugo nibiki ibintu bipfa by'ukuri apa y'amaimbeho mayiko muratubwira kare umuntu agumana umushiha nibiki nigiki by'ukuri gipfa mbega uno musara abantu benshi bakunda kuvuga ngo divorce zihari muri no misi beaucoup plus ni kubera infidélité by'ukuri bihagaze kuri infidélité ko guca yego infidélité nayo ifite aho iba yazananye no kuvuga yuko ikintu twahereye ko ni la communication ku kintu kijanye na vie sexuelle kugira ibe active kugira ibe satisfaite kugira bayihavive nuko haba donc ikintu cyambere gipfa iyo habuze communication moi j'ai fait la communication ikintu cyambere kizo kubwira umuntu yize communication ni jambo rivuga ngo tout est communication on ne peut ne pas communiquer bisigura ngo rero iyo atakiyago nibiragi biravugana biragira bafise ngene bivugana byavyo iyo rero atakiyago gihari tureke no mu bijanye nabubatse iyo nka ku kazi wanyu ndazi munafise igihe mukora inama imagine y'abatana bamukora abantu bari mu ministeri barakora inama harabaha ama conseil des ministres harabaha kuvuga ngo ikintu cyose ngo natangwe mvuga ati kubakana n'umugambi nta projet nimwe ibaho hatabaho kuganira ngo habiterambere ntibikunda fin of birapfa no kuvuga ko muri rusange habuze communication bipfa vyose ikintu cyose byumvira mu rugo habuze communication byose birapfa nuno musi rero ibintu ukavuga by'ama divorce benshi rero mwe mwavuze ibintu ngo by'ama brad shawa umwazana vy'iwiwe bajya benshi baba barananiwe nico gituma je nkunda kuvuga ati jewe n'umunda nanagisubiyemo nubwo hari aho byigeze gukwaza iyo ntaza gusanga umuntu aza kurongora akenera umupare umuntu aza kurongora akenera marene ntabwo ari kungera inyuma jewe kubera ko urugo n'abantu babiri rero la communication iza kuba hagati y'umugabo n'umugore se hagati ya se bukwe na ina bukwe n'abapare n'ababerese n'ababo aba baje kuvyonona gose ahubwo kuko la majorité y'abantu bako barononera ingo uno munsi ziriko zirononwa nuko abagabo usanga ari abana babanyina babo bubakiye ku majambo y'abanyina babo uza gusanga abagore bako barubaka kubera iki kubera abasaza babo bababwiye ngo kuri ibi bakuru babo bariko barabwira ngo itwaruku oya wewe uri umugore itwaruku umugabo wawe ashaka wewe umugabo kora ivyo umugore wawe ashaka abo bandi bose ni nyuma soranya ko barakuvyaye bibiri ikubwira ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akagenda kubakana n'umugore wiwe akaramata abantu bakaba umubiri umwe mugabo umaze kuza ugasanga uno munsi umugore agiye mwishira hamwe abwira ngo avuga ibijanye n'iterambere gishira hamwe rya cooperative bakavuga ati ergo umugore wa kino gihe nani si umugore wo kwama mu nzu si umugore wo kwamaragira ukuntu umugabo nawe nabazaracisha mwateke umugabo nawe nabazaracisha mwagira ibintu mbega ko uma witunye ivyo bitengo kuma wituniramwo niho kwamara kamino gasohoka niho wagira iki ugasanga baramuremereye bya bihera muri atarashika no mu rugo baba muhejeje none uzoja kubaka wofise ibindi bage bagutekereye ucushika mu rugo usanga hari yoro contraire amwe babikubwira ucuta umutwe uriyandaje kihera nani mfise mu petit frère yahora yigisha abantu kuresha
ukaza wumva nkora ni ukuri ni akakubwira birakenewe nk'ubu aje akaza urumva bakubwiye ati we umudemu ugiye uramuramutsa hamubwira buke buke umusempatize nagushimye ameze kunuku nuku umubwira amajambo meza urumva je ikintu cyantwengeje rero duhagane mu petit frère w'icyo twaba pièce théâtrale ndamura abahungu baraje baratonze nka batatu ngo tuvugane ati ingo mu mubwira cyangwa ati ngo yemeye ngo none ko yemeye ubu naho nje ndamubwira ngo iki urumva voilà nje twari kuvuga rero mutangura bakubwiye byo muri Bride Show bakubwiye ngo uzitwara uko mukuru wawe yakubwiye ngo uzitwara uko nyoko wawe yakubwiye ngo uzitwara ugeze mu rugo n'ugwa babi bya bindi bakubwira biratandukanye bisha bigenda gute rero no kuvuga iki urashobora kusanga umugabo abagabo vraiment bakunda ibintu bitandukanye urashobora gusanga umugabo bakubwiye ngo umugabo wawe uzoza mutwara amazi ashushe muri douce jewe nkunda amazi akanya urumva biba bipfuye tuvuga ati umugabo wanje ngira no kunsuzugura ko ndamushira amazi ashushe ko no mugira iki ugaca usanga wewe mu mutwe wawe birakora no guturubura woturubura byiza rero abakobwa nibatekane abagabo ganira na shiri wawe aba bandi bapembe nibihoze kuko ejo ushaka gusanga we arene urafise umushusho sivyo wewe ibyo muriko muraganira muriko muraganira ugasanga negrita no kuzaniye ibindi bimwe ariko arakuzanira kumbure ashaka kubikuzana kugira ngo wewe uvemo hama ashikire wa mushiri yawe nivyo rako baragurwamo uno munsi uza gusanga uno munsi abagabo bariko baragira ama divorce bariko baravana n'abagore ugaca usanga umugore mukuru yari umugenzi wa mugore niwe aciye kwinjira muri rwango byama vyabaye uyu munsi ugaca usanga abantu bariko baragenda bahendana n'abandi bapare babo gendura abakobwa uno munsi barongowe bariko baratwara indaza bapare babo ingene bangana Negri, j'espère ko nanira mukwereka utazoza muri izo style. Gendura abantu no munsi abagabo bareza abana batarabi wabo. Ba Yozefu ngahi iwacu bageze aho bivuga gusa abagore kwema ndabubaha. Kuvyara umwana uzi yuko atari umugabo wawe. Umugabo akagura pampers France agasimbagiza umwana akagura impuzu abastire bagatemberana. Umuhungu wanje ama selfie n'ama selfie imyaka 30 igahera umuhungu akarongora kuri invitation akandika ko ari wewe kandi se wewe umuzi nase bazi yuko afite umwana. Ariko numva ko no kubagabo ariko bimeze. No kubagabo niko bimeze. Babuze hanze. Ego. Hakamugira ibanga. Ego. Bariho. Gushika ryari? Gushika bariho vraiment. Après hariho uzatuma même après 15 ans. Abafise umugore adaciye ubwenge. Umugore aciye ubwenge. Mwisanzwe umugore aciye ubwenge umugabo wawe murashobora kwicarana. Umugabo akidondora neza kivuga kimara. Bivanye n'iki no kumwubaha gusa. Mugaye ingorane no munsi rero birabananira kubaha bagaca batwara mu bapfumu. Urazi ko ari umuntu batwaye mu bapfumu. Abagore bagiye mu bapfumu baje kurondera umupfumu ngo dushaka abagabo bacu ngo bazorinde bafa badasubiye kuja mu bagore. Ati eti sawa acha baho umuti acha babwira ati umuti rero muze gushira mu isombe hanyuma izo sombe nibazijya barabagabo babagenzi vraiment. Bari nkuko mwebwe mufisa abagabo babagenzi. Sasa bariye kwa Negrita muje bacabaza kugi wabo. Kwari ukurumva vyavyoroshye kubafata. Cyane. Cha kwita wa muti rero. Kumbe no muti ngo bita umuti wo kubashushura. Kubashuhura. Oya ari kubashushura kwirukana. Baca baragenda iyo bagiye kuyerera baca babagongera iyo baca bapfiriyo. Abagore bati turakwica. Kwa wa mufumu. Ati ntimwambwiye ko mushaka umuti ko abagabo banyu bazopfa badasubiye mu bagore te. None bazosubira. Bazosubirayo. Yo, numwana mubi. Uburozi bwa mbere bw'umugabo, uburozi bwa mbere bushobora gutuma umugabo ushobora kumukontorora umufite mu kiganza gutya. Mubaye. Kugira ngo cyasubiza umwanya watanguje ikiganiro kugira ngo tubashe no gusozera ikiganiro cyacu nk'umuntu asanze ikiganiro hagati yagifatiye hagati ariko yadukurikirana twako tuvuga ibijanye no kuganira cyangwa kugiranira ikiyago n'abantu bagiye kubaka bagiye kurushinga ibijanye n'amabanga mpuzabitsina n'igiki umuntu niyahe nyigisho yoshobora gukura muri kino kiganiro kuwagiye kubaka ari isugi kuwagiye kubaka hariho umwe yagiye araca hirya no hino mugabo bikarangira yarubatse muri kino gihe n'igihe yoshobora kumuhanura n'igihe yokuramwo ni hehe ashobora gukosora nukuvuga ko ikintu cya mbere mu bisanzwe navuze ko gishingiye ko duhere kuri aba bagenda kurushinga abagenda kurushinga bagenda bazi yuko urugo ibiri yavuze ngo nukugereka ibuye kurindi iyo wabishatse mugabo je nikunda gucenshirako uko bishatse kubera ko urugo gubakwa n'abantu babiri nagumye ndabivuga
no kuvuga ko iyo umwe ashobora kuba ashoboye yarigishijwe mugo gasanga uwundi ntiyigishijwe. Urashobora gusanga umwe afise ingeso nziza undi afise ingeso mbi, ubwo rugo ntirubaho. Urashobora gusanga umwe afise kahise peut-être keza, ubundi ugasanga kahise kiwe vraiment ni kabi mbere gose wanashaka. Bamwe twavuga yuko yagiye kuba kamaze kuryamana n'abagabo n'abasore, abirabure, abazungu, abafise uburebure, abafise ubugufi, n'abafite abonze. Ugasanga rero abo bose arabazi yarabahonjeje ko uyu muntu bizogorana kugira ngo mushobore kuza mwubakana. Biragoye ko umuntu afite tama y'amafaranga yubaka urugo, ntibikunda kubera ko ejo urashobora gusanga hari igihindutse. Ni nkuko ushobora gukunda umuntu ugasanga ukunda umuntu kubera amafaranga. Ndiko ndagaruka kuri babandi usanga agiye gukundana n'abatama, cyangwa ugasanga agiye gukunda umuntu siwe guyiwe mugabo kubera ko afite amafaranga, nisaba reka tujane. Uyu muntu ntazokubaka, bizogorana. Hari rero amakame menshi y'abantu benshi uza gusanga bigoye. Nico gituma kenshi je sinkunda umuntu agira commentaire cyangwa umuntu akunda guca urubanza ku muntu urugo rwamunaniye. Nta muntu urugo runanira kuko nta muntu arinda kubaka azi yuko bizomunanira. Nta muntu agenda kubaka azi yuko azohava avana n'umugabo cyangwa azohava avana n'umugore kuko ntibiryoshe. Mugabo abantu bose bagenda bazi yuko bagiye mu mugambi. Mugo je nkunda kubiha agaciro k'imangazini. Umuntu ashobora gutangaza twavuze umugambi barantunga umudandaza. Umugambi w'imangazini urashobora kuba wageze imangazini ahantu mugabo ugasanga iyo mangazini by'ukuri yaraguhombeka buryo n'imiryango ivako hamwe hasagara harangaye atakintu kimwe kiriyo. Ivyo rero birabaho mu buzima. Ntuce twenga umuntu ngo yongo ujya mutipe yarahombye nivyo yari yakuye mu kuzimu, yabijanye mu bagore. No kuvuga iyo rero umuntu abaye muri ivyo aha mu commentaire menshi rero ndakunda gusaba abantu abajene birinde cyane kugira izo commentaire. Hanyuma ikindi bo kwirinda n'ubwoba bwabo bita ngo byarabananiye. Nuza umuntu ngo ko byamunaniye ngo nanje bishobora umunsi baratinya ngo bakunda kuvuga ngo nabariyo barago jame ntango muzizi bakize neza. Ego je ndibuka yuko impanuro ya mbere umushinga nta twatoye duhaye atubwiye ati nimwagendana nabo byananiye namwe bizobananira. No kuvuga hari umuntu vraiment ushobora kubona ko byananiye karimo ugasanga nk'ubu umuntu dufate nk'akarorero hari nk'akabazo kabaye mu rugo ugasanga umugabo acatangura kugenda n'abandi bademu yamara samara kwambere basanga umukobwa yama mahoteli yamara kwegana n'abandi bantu bagomba yemeza umugabo bari kumwe. Biriho birabaho rero iki kintu baraciye barakuba jeune ubwa mbere bare kubwoba urugo nivyo rurubakwa na base y'amahera mugo ntigubakwa n'amahera. Ntibaze baratinya abakobwa beza ngo bakunda amafaranga. Ndazi ntimukunda amafaranga nawe gusa arakenerwa mu rugo. Ntibaze have baza ngo uzoja mu rugo ngo uzocuza urirwa kwirigara gukina amakarata hanyuma ngo utaha kuko mu rugo harakenerwa injya kandi abo rero ntave baza ngo zirazimbutse. Ni wavyara umwana urakenera pampers ugakenera amafaranga igeze kuri 50 n'ivyo. No kuvuga ko mu rugo birasaba gusa rero ntibagira ubwoba kubera ko hari ikintu bita main invisible de Dieu. Iyo nibanga abantu benshi badakunda kumenya iyo main invisible de Dieu niyo mugo niyo bubakanye gusa mwene muri mu twe ntacu mwene muri kuvuga umwana kuvuga umugabo yarongoye umugore bahuza Imana irabahindira ubuzima bagatangara. Ivyo rero so kuvuga ngo Jesse nkunda birya bintu vy'ama profession n'ibiki n'ibiki cyangwa ubutumwa bw'ibintu by'imikwegano mugabo ikintu maze kuromarika nuko umugabo abanye n'umugore bahuza baratera imbere cyane. Urumva hanyuma no kuvuga ngo ikindi naco baronse umwana batera imbere do plus. Baronse ubundi no kuvuga biguma biduga gucyo nyene rero ubushaka arampaririza naco bitwaye mugabo ivyo byose va hehe ubaha Imana. Hanyuma no kuvuga ngo ku bantu bubakanye nabo rero ico gukora kugira ngo urugo rurame twavuganye baza barafungura neza bafungure neza abagore ntibaze bategurira uburobe abagabo bazi yuko ari umunsi baza kurangura amabanga yabubatse bafungure simaka ibintu bizimvye oya utubogaboga uturengarenga dutetse ku buryo mugo tudafite nyose kameme tudashahaye uturengarenga babahe ibintu bya ntanga nguvu bishobotse babiminya amazitukura agakeke kabonetse ni sawa burya n'akabenzi cyangwa urukwavu ni sawa n'inkoko. Ibyo bibonetse ni fresh hariho benshi usanga bavyoroye ruguru cyane no ngaha nyene hafi baze baracisha mu ntazo bidandaza gusa baze baracisha mu kamwe bafungure bamenye yuko nk'abakenyezi bobo ni vyiza yuko imbere ko arangura amabanga yabubatse birasaba ko n'imiburi buri kirahuri kijya kinini cy'amazi
iminota 15 avant birasaba ko atagenda koga muri dushe ubwo nyene agira cyagenda mu banga yabubatse uya kubera ko arashobora gupertiriba ijyambi keze vaginale birasaba yuko rero donc n'imiburi bure bajya boga ace yota yes birasaba yuko aba akamutse kuko urumva amaze kuba amaze koga ayo mazi akanye kwiyesuye ntibiba bikwiye oya birasaba yuko yoga n'imiburi buri avant n'imiburi buri hasigaye nk'iminota 30 kugira ngo baje mu ico gikogwa kuko amabanga yabubatse asaba ubushuhe. Ndabashimire cyane mwebwe mwadukurikiranye shimira na Renine Mana ariyo yashimye kutwitaba hano kumbonesha kure yacu shimire na Arlene canke Arshu ko yashimye ndize urize ushobora kubyibaza ndize nawe nyine yagise n'utuntu tutubazo nyene ngiye kuzanagena nonosora niyo nabyigirwa imbere ngenda bishikemo ego cyane twakoranye neza nizere neza yuko no mubikwirikira tuzobandanya dukora neza ndabashimiye nirakoze cyane ngita ku bantu bashitse twatanguye mugira aho muba mubawe.